baduha amafaranga tugakora tukayungukira kubera ko toza nawe ngo umere nkanje narakwiziye ndaguha akazi kubera nyene nzi ko umuntu w'umukozi w'intungano none raba abandi bose batangiye guteragira imbuto ziri mu kuzimu none ndakubaza ujya mugabo musango wewe akumara iki Nari mubiki kubona mwatevye ariko ndabasaba nyene ubufasha ntiba byagoranye ntakeneye dufise cyo guteka nzaba byenye ngira twiki nyene abanyankirara aba muzinyo gose ngiye wanje kunge ntametse nyine byisharamkira nabi bitutsi byinshi ko atakena ashobora kumfasha nuko yandagiye kuburara nta kundi we ntugire ikibazo na kimwe byose nzobikora mu gihe unyemerera ibyo nakubwiye byose nzobikora ariko wanyemerera ibyo nakubwiye byose tora n'utudufaranga gendera utudukara tw'abana wogura urabe ko umunsi igihe urenga imana bakansagira no kuri umunsi ngabona byopfuma nani kugirira ntutse wibagire n'umunsi n'umwe kandi nkeneye inyishu yihuta urumva umunsi ugira ingorane zose uzoca umbwira apana kubwira nyogosoke wawe jya n'umusazi yarasazi karabaye yego hama undamukirize abandi hariya yego murakoze yego sawa tiyambo hari igihe nzobikora umwana w'umukobwa hari igihe tuzomuronga hari igihe nasangira irenga asha ntaco nzopambana gushika reka umugabo we abandanya akoma anyarirwa mu himbiri asha nanje nzomusama tu yego mutamu nakwitavye anje ndi ngaha nakumviriza tu ariko rero burya nakukondera cyane naje ntutuma naje ejo nakurondereye ejo ntiwaje ibyo se narindi na telefone yari jimije umviriza rero kuntu ibintu bimeze nitegereje ingene mbayeho ndabona ko harimo ikintu kitagenda neza ikintu kandi ufise inzu nziza kira kintu mbona gikwiye mu nzu ubuziki inuze amabotike yawe yose ndayakurikirana neza ntacyo ubuze icyo nshaka ko tuganira sikijanye n'amahera kuko amahera mbere we wayuzi ni make ibyo ntunze utazi nibyo byinshi sasa ni kubyerekeranye n'imibereho y'abantu ingene tubayeho jewe ku bwanje ingene mbayeho sindabishima urabona ndagutuma ko wewe umeze nk'intumwa kuri jewe naho ndabiri by'amaduka n'amalimentation akazi ndagutuma niko nshima gusumba ibyo by'amalimentation wo hava hakaza n'undi ariko aka kazi ko kundonderera abamararungu biwanje sinogashinga uwo ari we wese nuko ndakwizera ubu rero shaka mpindura umukinyoma uzana uyu nkabona shaka amahera uzanye uyu abantu bahindura n'imishatsi kuyinga bijya bita ngo namameshe bashiramo babona ko ufite amafaranga none ivyo ndavyansirira none bo ko badahinduka none bakurikira iki atari amafaranga ko badahinduka je ndahindura imatera nkabaha amahera bagahindura imishatsi ntibahinduka aza ari wa wundi ivyo rero ndavyaza nshaka undonderera umugore w'umukenyezi w'indero afise umutima ankunde tubane mu nzu akaramata apana uwejo erega nashaje nagiye uravyumva ngumye muri ivyo rero yazindutse yagiye haje uwundi yazindutse rirarenze haje uwundi hari abakobwa batarahonyora ngaha abagufi abarebare abavyibushe abonze hariho n'abase hari uwo ryari naherekeje ni Diane hewe imodoka zagira zigongana cyandafeka didore badogongana kuri Diane wo zero iyo babona kamariza naho
urumva ntibihera uburyohe urumva rero kuri ivyo nshaka kurongora umwe akwiye genda umurundi w'indero umwe w'indero ndundi Ntama full stop ageno bandi mu ndoto cyane kubera iki we ubona utari maso we urasa kukanura ndabona ko nkanura muga ibyo uri kuravuga kubera ubona cyari bwa bwoko kubera nabyo wewe peka gahungu nawe iyi sirigisha wewe ni waheba reka ngere kuzanira uruyuki ashaka bien umviriza genda witonde utekane umundonderere kuko nshaka umuntu tubana babyita akaramata ansazishe nsaze neza ndamurabe ngire ifresheri erega naho nshaje no kugira ifresheri kubera umugore aja ntera ifresheri kandi rero sinkeneye uwo ngaha mu gisagara kuko nababonye banyigishije uravyumva wewe iryari ni twasohokanye na ntuzi na Jacqueline ku mugoroba ndamusohokanye yari inkoko yose yokeje ari umwe arayimara kari byo yigira yajyaga pande k'isamagi kuhe nayo sintoyi zakuhe urazibona nibyo bisamagi usanga bingana n'uyu musego ugifashe uku akarumana baca bamuha igipande ndavuga ntawe nibisanzwe agasamagi karo urumva hewe ndamupimira ku nkoko yose ngo mutangwa ijya nawe ntoya ntibanze ufungure niwe ushonje yayimaze yose araheza pye uziko ziba zoroshe n'utugufa yarahekenya yego sawa je nakumvise mutama ushaka umviriza rero nturanyumva neza wumvise ko bariko barahonda amabati aho bariko barayongerereza inzu hari ahantu itarifise kwizini imeze neza bariko baragira igikoni kimeze neza c'ikizungu takindi bateka bahagaze bahejeje kwasakara wumvise ko bariko barahonda bace bashiramwe amakaro nshaka kwaza sanga hari ahantu niteguye ngiriye imyaka y'imishatsi yera nce mbura n'inzu nziza ashikiramwo none urazoshikira ngaho amaze kumurongo siwe ndagutumye none genda umurondere kandi ucuduga ruguru uwo murondera azari umufasoni genda ugikorere ko ndakwizeye ntama urazitata gikogo ntuma ngo kinanire yego basha genda nzokora ko kazi kawe umpaye muga yenzo bikora na makenga tujya tujipo tugufi mora mbona tuuza nahevye bijya nahevye kabisa basha je ekagere ukora ko kazi we nakubwiye ejo buca nduga hewe haki urashobora kubona nahindutse ntubibone ariko uzobibona mu bikorwa mu majambo ntushobora kuvyemera reka ndakwizeye twizerane ko wahindutse none burya wewe wifuza ko mpinduka cyangwa wifuza ko nigumira uko nari meze oya uhinduke none ko ndagutuma umuntu ameze neza atari kinyenzima kwako gisoroma ndandura karaba dukakane nabahakanye ubushaka koya ka mugabo koya ka muntu ari kugusoroma barasoromye abandi none wibaza ko boyamara reba nanje mawoteshe sibya bijumbo n'imyumbati mase ndaheba ndabiruhuke kwe none shi none yibuka wayo kwe enda biteke chukuchuku mugani w'abanyabujumbura babone babango chukuchuku duteke neza moteshe bumve ko nanje nteka ati uko buri gihe bamarugo ndetse kintu
akaba atarage. Uranyeretse neza. Reka mbona wajimbo koboko. Uragiye kwavugana. Uragiye kwavugana. Sawa. Sawa, uragiye kwavugana. Nenda bona ugaragara twavugana. Ngiye twavugana. Nakubwiye no munsi ntuzana ibijumbo. Ndaye yuko mvuze kutazana ibijumbo, byanka byakundura tugomba kuzana. Nabwiye nta myumbati nta bitoke. Nabijumbo shaka nta nibira yashaka. Cyo twavuganye urabizi. Rero ngo ndiko ndatangara impamvu tugaragara cyo wazanye. Kutugaragara ntitujya. Ndakwanza ni kwanza mbere ya byose kugira kwanza akamutu yumva tudagara badukuye. Uzi kubaza ibyo wasanze gusa. Nta kindi kintu uzi. Cyo nkeneye umyeke ibyo wasunze. Unyana. Ega rimwe mwe turakuyinga umwenyura none misi yose ni gushunura umunwa gusa nkumengo umva ntenge ntari numva bigira bishe mbwira kwanza ibyo bintu nabonye wari ufise n'ibiki oya ibya we nta shasho watuzanye wewe nta kintu wari ufise wewe watuzanye simbona naratsikya amaso ntibona wabonye waravye nabi tugenda kwere tugenda kwerekeye shasho raba kwanza niba bitarasha ngaho kwanza ahubwo umuhunje nagiye gakora kwanza mbwirindira kwanza mbwira kwanza rero ibintu tudaga twaguye wewe reka gusa mbwira gusa ibyo wazanye nta bindi turaza kuvugana unyeretse ibyo wazanye suko amaraza kumva zindi ibyo nazanye wewe wabonye ndakwere mbwira ndakwere kana kunyigira ko byinshi ko usigaye wigira sungura muri no minsi ibintu byo kwigira umubandi bandi yuko menga ni ufise ubwenge cyane ibyo wasumye bihe ndakwereka ntabyo nasumye we rindira kwanza tijana ngo haguruka nida nasumye wewe nye haguruka ndakwereka sibyo ubu numva kwanza tudusaga moto gashasha ngaro katumbi tugakaribishe neza mu rugo ibyo shaka haguruka mwenye mama wigira kuza ubwenge umugabo w'umunyamitwe ibi ni biki ninde yabiza n'abazima babizanye babishyira ngaho tugende turabingira iyi ni za nyama na wa muceri nagutumye ibi janje nagutumye urazi gusuma mugabo ushoboye gusuma wewe ndabona bagiye n'amategeko Imana yaguhaye ko uzogira urushe mugabo waravyibagiye sumye nkuza kubona umuntu w'umugabo akabona uri kurya ikijumbu kingana gutya kwera babona igikije nk'umuwoseruka ukazona hagize nk'umuntu azanga haringutse ngaha asanga uri guteka ikijumbu ngo uri kurya ikijumbu guki uri umuntu w'umugabo iki none wewe garashingana imbira utawere gusuzugura indya kwera arizo zadukujije twebwize basoko n'abasokuruza baragikijumbu ari ndisha bakujije wowe ukura gisuzugura kubera iki durasumye Ego musi ndakugabura ngera abandi bakari jewe ko bimeze kose kwanza bituvyiyoze mbwira wowe izo ndagara wazikuye ndagara wazikuye Zengiri kuraba Nibinda Gutega harukuda none arubona ariko aranyirukanka aruko arakurikanka koko wamwiba wewe kwanza icyo womenya kwanza nibije mbwira ngo ndabirongo uzi ko nabikopesheje ibyo durashaka kubireka je nzokwemera n'inzara nyinshi ibi jewe ndabijya mu nyana ukuri emwe nubwo nturuka mu muryango ukenye nubwo nkenye wa mugore jewe sinokwirirwa kwize nkondo y'imizi y'ibijumbu wa mugore uko bimeze kose buda amazi arashwa ntibagira ibumbeho iki kijumbu nibage kari cyo kujiki bitangu urasuzugura wowe urumwa amahinyu wewe
sinjya akaba yari akandi niba ari umuntu atanguza araguha rasu genzo bimenye wigire gusa nawe wigire gusa kuri mujanje kuri ncabwenge wigire kuri sungura genzo bimenye gusa Izo ni amazi nirira ndakwihoza mawegereza aho ndabona ivyo kwishinga ntawo bivamo Zikoziki turarira ngo winjira mu zikoziki zondana natetse agaciro tugende